Evariste Murengera Ntwari, inyuma yabo hari urongoye igisata c'iterambere ry'umupira w'amaguru Fandi Gishikizo Jean Pierre, inyuma hari urongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gisagara ca Bujumbura Isa na Imana Nene, inyuma yabo bose murabona ujejwe igisata c'ubuhinga. Bona bako n'urukino ngira rumaye umunezero ko n'urukino rwa mbere nkabanze n'ibitsindo byinshi, nkabanze n'umugwi ukomeye ngira wahorongora mu mahiganwa aheze, nubaye ko n'umunezero udasanzwe. Bona baye ko n'umugwi ngira twahanganye ngira mbose ko twatuzi kuko ni Buja Queens ngira twabona imwo abakinyi bakomakomeye mbwa umunsi twabonye abana benshi bavuye mu troisième division, ma deuxième division, nubaye ko mbona Buja Queens nova sinzi ngane bifise mbwa barako so mpira wabo bakina cyangwa novuga siyo twamenya mbo byashitse mugabo je nafuye gusa kubona mu minota 5 ya mbere 10 cyamara ko Buja Queens yahindutse mbaze kubona ukuntu bakwarakina. Abakinyi bariko bararamukanya n'abarongozi inyuma ya Top Girls Academy. Muri kano kanya ni Kwigenza Evody yahora muri Fopila, uno munsi ni Top Girls, akaba ari Kwigenza wa Buja Queens. Muri kano kanya tuganira ari imbere y'abarongozi abereka abakinyi biwe n'amazina yawo. Kubera yuko tuje kurondera amanota 3 tukaba tutayaronse, nibaza yuko birumvikana ni ikintu twakiriye neza, ariko kandi twahuye na ekipe nziza yubatse, yashize mu buryo bwinshi, ifise buri mukinyi wese mwiza bo muri rino higanwa. Baya bakinyi bahora bakina abandi mahiganwa ba mbere nibo bagize iyi Top Girls, ariko natwe mwabonye yuko twari dufise abana bashasha bavuye mu bishero bito kubera yuko abakinyi bose ekipe yose bakinyi barenga 10 nabangahe twarababuze bamaze kuba bashimwa n'indi migwi yo hakurya y'amazi. Biba ngombwa yuko twifashije abakinyi bakiri batoyi bavuye mu bicero byo hasi. Nico gituma ubona yuko urukino bagerageza urukino rwiza, ariko experience yabuze ku bakinyi bacu, ariko bitwigishije ibintu byinshi kandi n'intango nziza ku bana, kuko nimba uno munsi bashobora gutsindwa nibaza yuko ejo badashobora kwemera gutsindwa kuko experience iri kwiraza. Nibaza yuko baracari bato, baracakeneye igihe, tugiye kugerageza gutegura izindi nkino kugira ngo dushobore kuzotsinda izisigaye. Nibaza yuko iyi ekipe nayo tuzosubira guhura ari ibintu byinshi byahindutse bizotuma dushobora kwigenza neza mu rukino rwa nyuma. Ekipe ngira novuga ko nagerageje bivanye n'uburongozi umwe n'umugwi ibyo yashatse ko yashambye ati ko akeneye vision igikombe. Rero naregeranije ndegeranya abakinyi novuga ko ngira bo bakomakomeye mu migwi yo ngaho iwacu, ndetse no hanze nagiye hamwe mwabona ko nagakanye witwa Bekere. Rero novuga ko ni icizere nshaka ko n'umugwi ihangiro no gutwara igikombe cy'umwaka. Nubwo mubona ari abana bakiri bato bagowe n'intango ya experience reko ndababwira, ariko nibaza yuko ku nkino zikurikira tuzokosora ibintu byinshi, abakinyi bakagira ubunararibonye, tukabananya muri kurusha yo kurondera. Nitushobora kugironka bizaba ari byiza, nayo nitashobora kuronka naho tushobora gutegura umwaka uza ko mwabonye yuko abana baracari bato kandi barafise kazoza. Marcus Nema ubasende mbere ni Manirakiza Amouri bari bazi mu mahiganwa y'abahungu, mugabona ko ubu ibyo abahungu nemeye kwanza kuvyegera inyuma ko ni beshi bari banzi mu mahiganwa ati abahungu ma Primus League, ma deuxième division y'abahungu, mugabo ubu nava atereka ni bande kuri football féminin. Nora ko ubu rero baraje mu experience ko ni kuva 2015 16 menyeze ibintu by'abakobwa umva rero kugeza ubu imyaka simike barazi no babona kenshi n'abakinyi nkunda kugerageza ukina hankara bakunda gufabira mugabo bigakunda cyane. Nibaza yuko umwaka wakidufise nabo nibo zogerageza kumenyereza, ariko muri phase 0 tumaze kuraba ukuntu ikishoboka tuzoraba twongere mwandi maraso mashasha kugira ngo iyi ni ekipe ikomeye, ni ekipe nkuru muko mubivuze, isi ekipe ko jya mu manza bya nyuma ahubwo ni ekipe irondera ibikombe. Nimba ari ekipe bambana ibikombe rero nibaza yuko tuzogerageza kongeramo n'amaraso mashasha kugira ngo tuzobandanye turi muri byo bibanza byiza aho tubarizwa. Mbona naraje ko nk'aba arbitre barako baraza ko yavugije urukino tuko no munsi yabyifashemo neza, naho tunenge tutabura gutanga amajane menshi, mugabo barako yabyifashemo neza. Barako mu je ncakinye nyene n'amasaba na nukuduhereza aba arbitre babizi bafise experience kugira ngo zanjyane zihave ya myidogo ihavama na security ya mikwira kwera zangwane zishika z'abafana nizobe. Uburongozi tusha tubusaba no gushigikira no goroka rwacu, babona yuko ari pepiniere dubuze hakiri kare, tubabe hafi tubashigikire, ndetse na president babahe confiance
hanyuma kandi babandanye bashikira mu buryo bwose bushoboka nibaza yuko bizogenda neza. Ugaragaje kuraba itandukaniro ry'aho bahora muri deuxième division n'uno munsi ku rukino rwa mbere ubona itandukaniro riri hehe nimba rihari ubona riri ku rugero rungana gute? Itandukaniro rya navuze ni kuri urukino rwonyene ko nigo dushoboye kubona izindi nkino n'izindi ekipe turabona ukuntu zimeze, ariko kuri urukino rwo mwabonye yuko twahuye na ekipe nziza novuga ko ariyo ya mbere muri kino gihe bivanye n'ivyo tubonye hano. Nibaza yuko tuzogira icyo tuvuze cya comparison shindi migwi n'irihigaho nabi tumaze kuraba kuno ekipe ziriko zirakina. N'ababanyi bacu mu Rwanda, Tanzania n'ahandi basumira ngayi wacu. Mbo urabona ko ntonga iwacu umukinyi wa mbere bwa mbere je ndibuka umukinyi barasho kumuha iboti agakina sezo yose atake muhaye ngabo ubu nk'akariri wanje hajya nta mukinyi ari musi miliyoni kuri recrutement uco mu iboti neti majana 2 umufashe nk'abakinyi nka 200 ubaye amafaranga tinati n'ababotine umva ko ni ibintu yego namishari hari mugabo urumve ko recrutement mvuze musi miliyoni hari n'abarenze miliyoni umva rero ni ibintu ko ubiri umufise uburyohe numva n'abakinyi bakina babona uburyohe bwabo tinterambere tiriko riraza. Urukino rwa mbere rero ibitsindo 5 wivuga ko iki? Bo yani rero yumva nuvuye ko tinenkeneye cyane gose. Ko jewe na effective sibisa abantu benshi, effective ya atibati ya 200 kandi nagatse nabwiye president ko takongereza nzokongereza muri retour mugabo nzongona effective 200 kora ko ni royi icizere nawe ko umuntu mvati ndamushiramo ngo nomboze mbanze kumana n'umwanya tino gitsindo aho rero nuvuye ko ni royi ari mu bihe byiza kandi nota ko umwaka uza uyu mwaka uyu mu mwitega mubi atabaye ngira nkamere biteza ashaka kuba nkamere joueuse je barabizi ko n'abakinyi banje barabizi je bya binije kuvuga ngo ntanguze uyu ngo ko namupima oya shiraho umukinyi kwera ndamwa confiance imbanzi icizere ndamufitiye kwera iki mu by'abakobwa utitara kandi ko bakobwa ngaho utakaje urukino rumwe kugira rugaruke biragoye sinzi ko mwabaye mwako heze nka PVP tumwako heze natakaje turwapo bwa mbere mugabo mu match zose tinaranjije match zose tinatsinda mba rero nicizere bati burukino rwose je urukino rwose negura intsinzi turwapo nakandi yagize ihigana.